kuko umuntu wese atazi Imana yashavuye uzobibaze mugenzi. Iyo Imana yashavuye ibintu birakomera cyane. Abantu bose badatinya Uhoraho ewe barahemuka, kandi guhemukira Imana si vyiza. Ni wubaha Imana kurusha ibindi bintu byose kandi utinya Uhoraho, kuko umuntu adatinya Imana ntabagira ubwenge, abarimbura bwenge. Tinya Uhoraho. Twongeye kubashimira bakunzi mukunda kudukurikirana kuri YouTube na Facebook. Amahoro y'Imana bane namwe. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana. Uwo mugiye kuganira ni Vincent Mbonimpa. Tuganira ijambo ry'Imana ritubwira ngo akaga ko kudatinya Imana. Turi mw'isi y'abantu badatinya Imana, ariko ubwabo nubwo badatinya Imana hariho ivyo batinya. Inzoka yinjiye mu nzu barayitinya, bagasubira kubona amahoro ari uko iyo nzoka ihavuye. Igikoko kije ari nk'intare ayibonye aratinya, kuko azi yuko gishobora kumutwara ubuzima. Abonye inka yisha arashobora kuyitinya, nubwo itoba inka mbere ndetse ikintu cyari cyo cyose abona cyo shobora kumwaka ubuzima aragitinya. Ariko birababaje cyane gose kudatinya Imana. Iyo yaturemye yadushize mw'isi yayo, itwambika umubiri, itubeshejeho, yaguhaye ubwonko butuma umenya utahura. Rero muri iyi si iyo umuntu abaye hadatinya Imana ngo anayubahe, aba afitanye ikibazo n'Imana. Imana buri muntu wese idufashe kugira ngo tubeho dutinya Imana. Mu gitabo ca Yesaya ibice 40 y'Imana itwitegereje ubwayo yaravuze ngo ibona ko abantu ari ubusa, abari mw'isi bose ngo ibona ko ari nk'imari ikorokeye mu mubindi w'amazi. Iyo yitegereje abari mw'isi bose, munsi niho banditse muri ico gice ngo yitegereje abariho bose baba bameze nk'uduhori. Mbere munsi mu nyuma Imana iravuga ngo bari mw'isi bose ngo baba bari hanyuma y'ubusa. Ubw'Imana yitegereje abantu ibabona mu by'ukuri turimwe impwemu zayo, niyo yazigushizemo. Nico kimwe nuko wopompa umupira ugashiramwe ipepo, ushatse urazikuramo canke ushaka ukazirekeramo. None niki gituma tudatinya iyo Mana duhema impwemu zayo? Eherabe yugiye gusinzira, iyo usinziriye mwijoro ubusa n'umuntu atariho, ubusa naho umengo ibyawe byara, naho uburi nawe ntaho ubuzi. Ubonye wikanguye mu by'ukuri uba wongeye imyaka yo kubaho, abari amahirwe adasanzwe ugiriwe. None mu by'ukuri ka mugenzi, niki gituma udatinya Imana? Nimuze dutinye Imana, tuyubahe, tuyikunde. Imana ihabwa icubahiro. Igitabo ca Petero wa mbere igice ca 2 umurongo wa 17 haranditse ngo mwubaha abantu bose, mukunde bene data, mutinye Imana, mwubaha umwami. Mutinye Imana, mwubaha umwami. Kudatinya Imana nakaga gakomeye cyane. Abantu benshi ntabwo bazi ko Imana ari mushobora byose, nubwo bo babizi babiha agaciro gake. Abantu benshi ntabwo bazi ko Imana ishavura kandi kagira uburake bukomeye cyane, aho Imana yashoboye gukora ibintu ngiye kuvuga bikurikira. Imana igihe baba abantu bayibabaje bononekaye, ivyayo bari kuvyonona ku mugaragaro, yari isidukira ikizira ikavuga ngo ngiye kuraba abantu banje ukuntu babaye. Muzosoma mu gitabo c'itangurira ibice 6 aho Imana yabonye abantu bamaze kononeka, ingeso zimaze kuba mbi, abantu bamaze gukora ibitakogwa. Imana iravuga ati abantu ndabona ntibakwiye kubaho, nkwiye kubarimbura bose nkabica bakavaho. Ariko ukurikiranye ibyaha byakogwa mu gihe ca Nowa, mwitangurira ibice 6, mu vy'ukuri ukabigeranya n'ibiko birakogwa muri iki gihe. Ibiriko bikogwa ubu nivyo byinshi gusumba ivyakozwe mwa kiriya gihe ca Nowa, kuko kiriya gihe abantu barakora ivyaha ariko ntibigeze bagera ku rugero w'ivyaha bigezweko muri iki gihe. Ivyo sinshatse kubidondagura, ndi kuri ingingi ivuga ngo kubera iki tutubaha Imana. Abantu nimuze twubaha Imana, tuyikunde, tuyitarikira amaboko, tuyambaze. Igihe cyose umuntu wese atubaha Imana aba afise ibindi yubaha. Umuntu agasanga yubashe umugabo wiwe gusumba uko yubaha Imana, umugabo agasanga yubashe umugore wiwe gusumba uko yubaha Imana. Ni byiza ko abantu tububaha, baba abanyacubahiro tukabubaha, ariko ikikwiye kuza imbere y'ibindi byose ni Imana. Mu gitabo c'Imigani 24 umurongo wa 22, reka mwumve ivyo kubaha munsi y'ijuru, ivyo kubaha mw'isi no mwijuru nibi bikurikira. Baranditse ngo mwana wanje utinye Uhoraho. Icambere cyo gutinya ni Uhoraho. Ica kabiri be n'umwami. Aba bantu babiri bisaba kububaha. Ubanza kubaha Uhoraho icambere, kuko ariyo yagushizeho ikakutuma umenya ibiri kwisi byose, ukamenya ibiri mw'isi n'ubugingo bwawe ukabumenya. Warangiza kubaha Uhoraho ukagaruka kubaha umwami. Reka mvuge nka perezida, ni byiza kumwubaha. Hari abantu benshi bubahuka, ugasanga ari karatuka umuperezida, ukamutuka ibitutsi biteye isoni. Gitabo c'Abaroma igice c'13 haranditse ngo mugamburukira ababaganza, ngo kuko atakuganza kutava ku Mana, ngo kuriho kose kwavuye ku Mana. Mugenzi, kubera kutubaha umwami. Ibi biritubwiye ngo mwana wanje utinye Uhoraho be n'umwami. Ijambo ry'Imana ridutegeka kubaha Imana yaduremye, ari nayo yaduhaye umwami, kuko kugwanza kose kuba kwavuye ku Mana. Ni byiza ko twubaha umwami. Rero mwubahe rero kuko se wamuhaye kuba umwami. Mukunde
kubera nutanda mukunda abandi Imana yaremye bazomukunda. Mbega wewe kubera ko umwanka ni wamushizeho? Rero ivyanditswe biratubwira ngo dutinye Imana twongere dutinye n'umwami. Hepfo baranditse ngo kandi ntukifataniye n'abagarariji kuko ivyago no kugeseza bivuye kuri bo bompi bizoza giturumbuka kandi ninde yobimenya. Imana iravuze ngo abo bantu babiri utabatinye ukugeseza kw'Imana kurushobora kuza. Imana ishobora kunyurira mu muyaga, ishobora kunyurira mu gihuhusi, ishobora kunyurira mu mazi canke se mu kiyaga canke ikanyurira mu mvura canke ikanyurira mu bindi bintu bitandukanye. Imana rero kugeseza kwayo ntiguteguranya ngo ikubwire ngo burya bizobukunukunukunuku. Iyo utayitinye, iyo ivyaho bimaze kugwira, icibigira nka kumwe yabigira mu itanguriro ibice 6 canke ikabigira nka kumwe yabigira muri Sodomu na Gomora mu itanguriro igice c'19. Igitabo c'imigani igice ca 21 uhereye ku murongo wa mbere haranditse ngo umutima w'umwami uri mu kuboko k'Uhoraho nk'umugende w'amazi awukwegera ahagomba. Ibi byanditswe vyera biratubwira ngo n'umwami nawe asabwa gutinya Uhoraho kuko niyo yamugize umwami, niwe yamushizaho hantu. Ubwo umwami wese asabwa kumvira Imana akayitinya nkuko natwe dusabwa gutinya Imana tukatinya n'umwami. Nico gituma rero kubaha Imana nivyo vya mbere, nivyo bifise umwanya wa mbere. Abantu bose badatinya Uhoraho ewe barahemuka, kandi guhemukira Imana si vyiza. Karibu tubaha Imana tunayitinye tuyitarikira amaboko, kuko umuntu wese atazi Imana yashavuye uzobibaze mugenzi. Iyo Imana yashavuye ibintu birakomera cane. Ndabira Imana ihamagaye inzigeti ni mugende mu mirima, zirumvira zikayuba zikaca ziruka mu mirima maze iyo mirima zikayirya. Ndabira Imana ivyanditswe vyera mu gitabo cyo gusubira mu vyagezwe ibice 28 uhere ku murongo waho wa 63 handitse amajambo yanteye ubwo. Reka namwe muyumve. 28 ku murongo waho wa 63 haranditse aya majambo akurikira. Haranditse ngo reka mpere 62 kandi muzosigara muri inkehwa naho muzoba mwanganya ubwinshi n'inyenyeri zo mwijuru, kuko muzoba mutumviye Uhoraho Imana yanyu. Kandi nkuko Uhoraho byamuhimbara kubagirira neza no kubagwiza, niko bizomuhimbara kubahonya no kubatikiza. Imana itubabarire cyane. Imana yo mwijuru y'abantu bayinaniye bakanka kuyumvira, iyo bayumviye birayinezera, iyo batayumviye biyihimbarira kirabahonya no kubatikiza. Murumva ko kutumvira umwami kiba ari kibazo gikomeye cyane. Mugenzi wanje ni wubaha Imana kurusha ibindi bintu byose kandi utinya Uhoraho, kuko umuntu adatinya Imana ntabagira ubwenge, abarimbura bwenge. Tinya Uhoraho, tinya Imana, n'ivyaremwe birayitinya. Iyo inkuba yayo ituragaye abantu benshi bagira ubwoba, iyo canyamugigima cayo kivuze abantu bagira ubwoba. Mugenzi, kuko ivyaremwe byose bitinya Imana, wewe ukareka kuyitinya. Tinya Uhoraho rero numukundisha umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose, kuko Imana yo mwijuru ari umuvyeyi wacu, ni data wa twese. Reka Imana nye n'amahoro iduhe gutinya Imana, tuyumvire tuyubahe. Reka ndabibasabire tubisabirane mu izina rya Yesu, amen.